none u Rwanda ari bya Kongo rubijya mu guti kaje niko ndabaza Kongo n'u Burundi sabe imigenderanire yo gufasha no mu gisirikare none u Rwanda rubijya mu guti niyo migwi yabagize genocide kuva 1930 abasoda ba Rwanda baje muri Kongo kwirwanya nimba batayimaze birabasha ni nkako kajagari nyine bazabatera batera kajagari kiki nibamwe ngo kuva 1945 nibamwe batera Kongo bica abantu bagira hane ngo reko kwa nyimiko none imyaka 30 niwo munogo ari 30 yo yatanguye gutsinda ingana Wabarundi bariko bakora n'imiko biye n'ibintu bitwaza waruvuze ngo cyane n'ibintu bitwaza kugira uguma wiriza nta kwiriza Mwezi myaka 30 n'imyaka 30 yetse itwumvise bagwana n'abaganda bagwanira za Kisangani ngo bagiye kurondera aba FDLR bagwanira iyo ruguru twiza iturizahe ntibaguma kwana sira 30 yetse kubera y'abarundi bafite imigenderanire myiza na Kongo bariko barafashanya eganya ko yashobora kuvuga iti muze munaje mumfashe none umugenzi yafashe ubundi none birabashapfuye none bose apura kubiri igihugu cy'iwabo gifite umupaka ibyo hakurya byo bigiye kwiki cyane bariyo umva rero niyo ntugire ngo hava mvuga ngo urabona ngo kwira haje mu genocide icyo cyese ndaba cyo turabogusa amoyinshi igihe umutekano w'u Burundi mwese napange kwiba aya ni amajambo yaravuzwe n'umunyangamukuru w'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi ni Nyiriteka Reverend Kuriyo ni mu kiganiro n'abamenyesha makuru ni ikiganiro aherutse gutambutsa ngira ngo abantu benshi baracyumvirije cyane ni ikiganiro navuga yuko ari ikiganiro abantu benshi baratunguye cyane n'ingene yama yaravuze canke n'amajambo yakoresheje uburyo abantu bari basanzwe baramumenyereye cyangwa se uburyo abantu basanzwe bamuzi ariko ku rundi ruhande ari n'abavuga yuko uyu mutegetsi n'ubundi atagishasha n'ubundi yigeze agaragaza mu nyuma yuko n'ubundi byinshi akunze kugenda aravuga cyangwa se ibyo akunze kugenda aragaragaza byinshi akunze guca n'ubundi yerekana neza yuko atagishasha cyangwa se ari umuntu washize ubwoba ari umuntu nyine wamaze kugenda yerekana neza yuko atakintu na kimwe atinya hari benshi banavuga yuko imvugo ziwe ziteye ubwoba cyane bakaba banatekereza yuko nyine ari nayo mpamvu mu misi iheze yariko yarafashwe n'indwara giturumbuka iriya ndwara ikaba yari ifise nyine aho ihuriye n'ibya politike nk'uko bikomeza kugenda bigaragara hari amakuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa ni nayo mpamvu nifuje yuko twama tugaruka kuri ayo makuru nyine ngira ngo turatangiranye n'amajambo avuga yuko nyine yarasigura cyangwa yarishuraga ku kibazo umumenyesha makuru yaramubajije mu bigendanye no kuba nyine u Rwanda rwaragirije Burundi kuko ruriko rurakorana n'imigwi irimo nka FDLR ngira ngo murazi ko ingwanire ikabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harimo abasoda benshi abiganjemo abasoda b'abarundi bakorana n'imigwi igitandukanye ngira ngo ibintu byagiye bivugwa kenshi ndetse bigenda biratangwaho n'amakomentari agiye atandukanye ariko no mwanya hari inkuru nabashije kuba nomenya hari inkuru nabashije kuba anoshikira muri no mwanya na makuru akomeje kugenda aravugwa na cyane amakuru agendanye nyine n'imigenderanire n'ayandi makungu ngira ngo murazi ingene igihugu cy'u Burundi ko rero kidafite imigenderanire myiza n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda ibihugu byombi byarakomeje kugenda biraterana amajambo ariko kandi igihugu cy'u Burundi cyaragiriye kirakoresha amajambo atari meza amajambo ateye ubwoba yagiriza igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda ngira ngo mu ntango mu kwezi kwa 2024 nibwo Burundi bwofashe ingingo yo kugara imipaka isanzwe irabuhuza n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda igihe haravuzwe yuko nyine Burundi bwagiriza u Rwanda ko rero goba rushigikiye umuhariro gitabara wari umaze kugenda uragaba ibitero mu Burundi ariko kandi Burundi bwarongeye busa naho rero buhinduye ingingo cyangwa se buhinduye imvugo ubwo bwagaragazaga ndetse bukerekana neza yuko nyine
noneho bufashe ingingo y'uko nyine bwagiriza u Rwanda kuba rwoba rufise bamwe mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Uno mwanya hagiye haravugwa byinshi, ndetse ngira ngo mu minsi iheze harabaye inama ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ya nama yabaye nyine ariko kandi iyo nama byari byitezwe neza yuko hogaragariramwo ibiganiro, ariko kandi mu minsi mike iheze nanone umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravuze yuko hagiye gutangura ingingo iremereye cyane, ingingo aho yavuze yuko umuntu ari we wese ndetse anasigura yuko nta muntu n'umwe Uburundi bwogiye kurwana nawe hatarabanje kubaho gahunda zigendanye n'ibiganiro cyangwa se ngo babashe kuba bogirana ibiganiro. Iki gihe yasaga nanone n'umuntu ariko yisubira ko ku majambo yaramaze iminsi ariko aratangaza yagiriza igihugu cibanye cy'u Rwanda yuko cyoba kiriko kirategura imigambi yo kuba yobomutera, imigambi yo kuba nyine umugabaho ibitero, ibintu bitigeze bitangazwa n'igihugu cy'u Rwanda, ariko Burundi bukama buragira ibyo buvuga cyangwa se ibyo bamara batangaza. Uno mwanya hari amakuru nifuza ko tugarukaho, amakuru ariko aravuga ko Burundi n'u Rwanda byoba bigiye gusubiza hamwe nyine aho hoba ariko haraba ibiganiro. Hari umwe mu bakurikiranira hafi nyine ibibera nga mu Burundi yaragize ati araheze indwi zibiri Perezida Evariste Ndayishimiye arungitse intumwa ziwe nyine mwibanga kuganira n'u Rwanda ingene nyine Uburundi n'u Rwanda byosubiza hamwe. Rero aho ejo naho nyine intumwa z'u Rwanda nazo zarahuriye mu Kirundo mu hoteli Royal Neuf mu hoteli n'intumwa za Perezida Evariste Ndayishimiye. Yari inama ikomeye cyane cyane, binavuga ko yari irinzwe cyane ku rwego rwo hejuru n'abasirikare n'ubundi ku mpande zombi nk'uko byoma bigaragara. Niki kiri inyuma rero y'ibi biganiro by'ibanga? Hoba hari icyizere ko rero imigenderanire igiye kuba rero myiza, imipaka yugawe nyine yoba igiye kugururwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi ni ibintu abantu bariko baribaza, ni inkuru itari yamara kugenda iragaragara ahantu hagiye hatandukanye henshi cyane, ariko kandi aya makuru nifuje yuko twayagarukaho, ni amakuru nifuje yuko tugarukaho nyine. Turagaruka no ku bindi bigiye bitandukanye bisa naho byaturutse ku matati nyine yaratumye Burundi bufasha ingingo yo kugara imipaka, ndetse Burundi bugashira n'ingufu mu bikorwa bigendanye no gufashikanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi bikaba binavuga ko bagiye barakora imigambi itari myiza hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka mwese mbahereze ikaze kuba twumviriza muri kano kanya abari mu Burundi hano mu gisagara ca Bujumbura hirya gatoya. Mwese ndabahaye mwiriwe, abari ngaho mu Kirundo, abari mu Cibitoke, abari Ngozi, abari Mwaro, abari Kayanza no mu yandi makayitsi yamwe namwe, abari Igitega, mwese ndabahaye mwiriwe mwese. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi munatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bibanyi mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, mwese ndabahaye ikaze. Ushobora kugira uruhara mu biganiro byacu, utanga ibyiyumviro byawe unyuze ngaho muri comments cyangwa se muri commentaire, ugatanga ibyiyumviro byawe, ubundi ugaca nyine nawe uratubwira uko ubyumva, ndetse urashobora gupyunda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ugafungura no hirya gatoya ahari akamenyetso kameze nk'inzogera. Ikaze kuri mwebwe mwese. Reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire muri kino gihugu cy'u Burundi nyine, ariko kandi duhere ahantu ibintu byotanguye birasa naho bikomera cyane. Ngira ngo abantu benshi batanguye kumva cyangwa se batangiye kugaruka ku nkuru z'u Burundi, na cyane cyane ubwo hotanguraga kugabwa ibitero bya Rwegitabara ndetse Rwegitabara umuhari usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi ukorera muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iki gihe Burundi bwarihandagaje buragiriza igihugu cy'abanye cy'u Rwanda yuko cyoba gifise ukuboko cyangwa se cyoba kigira uruhara muri ibyo bikorwa, ariko kandi u Rwanda rwariyamirije ibyo bikorwa ibyo rwagirizwa n'u Burundi, ndetse icyo gihe Rwegitabara yarasohoye amatangazo avuga yuko aribo bogavye icyo gitero. Ngira ngo abantu babyibuka ku igenekerezo rya kabiri
hari mu kwezi kwa mbere 2024 niho habaye ikintu kitari bwigere kirakorwa nga mu mateka y'u Burundi, aho umukuru w'igihugu atanga rero ikiganiro ku banyagihugu akongera akavuga ijambo ritangura uwo mwaka nyine bukeye. Utwarana w'umugambwe nyine Reverend Ndikuriyo avamwo aca atanga ikiganiro ciwe nyine imbere akamera nk'ukosora ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iki gihe haravuzwe Evariste Ndayishimiye yaravuze yuko nyine u Rwanda cyangwa yarongeye kwagiriza u Rwanda cyangwa se kurwibasira, ariko kandi iki gihe mu majambo yaje kugenda atangazwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyiriteka Reverend Ndikuriyo we yaravuze yuko ibyama biravugwa cyangwa se ibyoma birakorwa byose, yaravuze ko hazakorwa ibiganiro, ndetse ibyo biganiro bitakorwa hagaca harashaka ubundi buryo nyine ibyo byose byakorwamo cyangwa se ibyo byose byogendamo. Burundi bworafashe ingingo yo kugara imipaka rero, aho bwagiriza u Rwanda kwifatikanya n'imihari imwe n'imwe iragwanya Burundi, ibintu u Rwanda rwamaganiye kure, aho u Rwanda rukagiriza igihugu cy'u Burundi kuba aricyo rero kiriko kirakorana n'imihari imwe n'imwe nka umwari wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 bagaca barahungira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru ava muri ivyo bice avuga yuko ingabo z'u Burundi zifatikanya n'izo ngabo n'ubundi bagaca barifatikanya mu misi yose nyine mu bikorwa bigendanye nyine no gufatikanya mu guhangana n'umuhari M23, ndetse binavugwa yuko bakomeza kugenda barafatanya no mu bindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero, ngira ngo mwaragiye mwumva amajambo yaragiye yaravugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu buryo bugiye bitandukanye, yaragiye yibasira ndetse anagaragaza neza yuko u Rwanda rwaba ariko rurategura kuba rwogaba ibitero mu Burundi, ibintu igihugu cy'u Rwanda kitigeze kiratangaza cyangwa se ngo kigere kirabivuga ko, ariko Burundi bwama burabivuga ugakomeza kugenda rurabigarukaho. Ngira ngo mu minsi mike iheze nibwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye kuvuga amajambo nyine asa naho yisubira cyangwa se asa naho nyine agaruka cyangwa se asa n'uwihindukiza ku majambo yaramaze imisi ariko aravuga. Icyo gihe abantu benshi batanguye kugenda bibaza biriko biraba ku butegetsi bw'u Burundi, bamwe batangura kugenda bavuga yuko rero Evariste Ndayishimiye ari umuntu nyine ufise amajambo agiye atandukanye ku buryo bigoye ko uwo mwizera. Hari bamwe rero bavuze yuko Evariste Ndayishimiye yoba yaratanguye kugenda yihindukiza ku majambo mu nyuma yo kubona yuko ingwano iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iriko irasatira u Burundi, ndetse mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda cyagiriza Kongo rero kuba iriko rero nyine irifatikanya cyangwa se n'ubundi iriko irabangamira abanyagihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyamurenge. Ngira ngo Evariste Ndayishimiye benshi barabonye yuko icyo yatekereje ari uko nawe bishobora kuba byomukumirana. Iki gihe nyine ni imvugo za Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi afise, ubu ngubu icyo gihe yaratanguye n'uriko nyine hindukiza buke buke mu ijambo. Abantu nka baneva rero bahari umwe rero bavuze yuko nyine bakwiye kujya barabatinya abantu, ibyo rero avuze indwi mwindwi aba yabivuguruje. Abo ni abantu rero babi cyane, nta mwizigirwa baba bafise. Ibi ni ibyatangajwe n'umwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi. Ngira ngo murazi ko haheze igihe gito Neva avuye n'ubundi ya Addis Abeba muri Ethiopia yaragarutse n'ubundi ya mvugo yayisizeyo nyine yaje azanye ayandi majambo yerekana ko rero ashobora kuba rero yaravuganye n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, nubwo rero yabishishije akavuga yuko yavuganye n'ibihugu bimwe na bimwe by'ingenzi byegereye igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Uyu Neva nyine yaratanguye kwita FDLR abantu nyine bakwiriye, yari FDLR abantu bakwiriye nyine kuba bosenywa, mu gihe byari bisanzwe bimenyereye ko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bantu basanzwe barakorana na FDLR, ariko kandi nk'uko twatanguranye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo ntiyahishe yuko nyine gukorana na FDLR nta kibazo kirimo, mu gihe nyamara igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda kivuga yuko kibangamiwe n'imikorere ndetse n'ibikorwa bya FDLR ngaha mu karere k'ibiyaga binini, dore ko igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda kivuga yuko FDLR ifise imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko byoma bigaragara.
uyu General Neva yaravuze yuko igihe kigeze kugira ngo nyine FDLR ice irirukanwa cyangwa ivanwe ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse akaba yaranasabye yuko nyine ibyo bikorwa byose bikwiriye cyane cyane bikwiriye kuba byosenywa. Benshi baratinye uburyo rero aya majambo Evariste Ndayishimiye yayavuze mu gihe bisanzwe bizwi neza yuko CNDD-FDD yiwe ndetse n'igisirikare ciwe basanzwe yarafitanye imikoranire iremere cyane n'icyo gisirikare nk'uko byakomezaga kugenda bigaragara. Iki gihe Evariste Ndayishimiye yaravuze yuko kandi ibiriko biraba cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara byose biboneka yuko nyine ho hari imigambi itari myiza yo gutera igihugu ciwe, ariko avuga yuko mbere yuko igihugu cyo cyotegwa habanza kuba hobaho ibiganiro, ariko aca aravuga yuko ivyo biganiro uko byogenda kose mu gihe ntocyo byageraho hashobora kuba haba nyine imigambi igendanye no kuba nyine impande zombi zo kwisobanura. Yaravuze yuko Uburundi nta muntu n'umwe yogerageza kubutera, no bigerageza yoca arabona ibara riremere cyane. Kugeza ubu amakuru akomeje kugenda aravugwa nuko imipaka ishobora kuba yo kugururwa igihe icyo ari cyo cyose canke isaha iyo ari yo yose, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko batewe impungenge n'ibikomeje kugenda biravugwa cyangwa n'amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi gushika ubu ngubu hari amakuru y'ibanga yamaze kugenda ashigwa habona avuga yuko nyine igihugu cy'u Burundi cyaba kiriko kiri mu biganiro mu buryo bw'ibanga n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda nyine kumvo zo kugira ngo barabira hamwe rero ingene imigenderanire yosubira kugenda neza, nyuma y'uko rero imigenderanire yose isa niyamaze kugenda iratosikara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe ibikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ibikomeje kugenda biboneka bigaragaza neza yuko Evariste Ndayishimiye yo yaramaze kumenya ubukana bw'ingwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze abona yuko gukomeza kwifatikanya na leta ya Kongo ntacyo byomugezaho, mu gihe yabonye ibyo M23 yaciye irakorera Felix Tshisekedi Chilombo. Icyakora nubwo bihagaze gutyo, amakuru avuga yuko nyine Evariste Ndayishimiye atigeze arahagarika n'ubundi imikoranire yiwe n'izo ngabo ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo ubwo umwari M23 warigaruriraga Kiziba byaraje kurangira nyine n'ubundi bakomeje kwifatikanya. Icyakora umwari M23 ukaba nyine barabashije gukomeza kwigarurira ibyo bice nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC baragiye kuganira ko hazaza h'ingabo zawo zaragizwe imbohe n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiro by'umunyamabanga mukuru wa SADC byemejwe ko iyi nama idasanzwe yari imaze igihe rero itegerejwe izaba ku igenekerezo ry'13 uku kwezi kwa Ntwarante 2025, bisobanura ariko ko izakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure nk'uko byabaye mu indi nama iherutse kuba. Izakurikira iyabaye ku igenekerezo rya 6 nyine uku kwezi, yarahuzaga abakuru b'ibihugu bitanu muri 16 bigize SADC. Icyo gihe bafashe n'umundi myanzuro izagezwa nyine ku bakuru b'ibihugu byose by'uyu muryango. SADC iramaze imisi ku gitutu, mu nyuma yaho rero abasirikare 18 barapfiriye mu ngwano bari bahanganyemo n'umwari M23 mu mpera za Mutarama 2025 yabanjirije ifatwa ry'umujyi wa Goma. Nyuma yo gutsindwa rero n'ubundi abasirikare baturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi bahungiye mu bigo rero by'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu nkengero z'igisagara ca Goma ndetse na Sake, aho rero bagiye aho bazengurutswe n'umuhari M23. Mu bihe bitandukanye M23 kandi yarasabye SADC gucyura aba basirikare barenga 1000, isobanura ko rero badashobora n'ubundi kuzana amahoro n'umutekano burashazo bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahubwo ko binyegeza intambara. Perezida Lazarus Chakwera arongoye igihugu ca Malawi muri Gashyantare 2025 yaratangaje ko abasirikare babo bazova muri Kongo. Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo nawe aca amarenga ko n'ubundi ingabo z'igihugu cabo zishobora kuzotahukanwa uko byogenda kose. Mu nama yarabaye ku igenekerezo rya 6 uku kwezi, abakuru b'ibihugu bitanu bagejejweho rero igitekerezo cyo kuba ingabo za SADC zisigaye muri RDC zataha
hagashigikirwa ibiganiro hagati y'impande zishamiranye. Ntabwo n'ubundi icyo abakuru b'ibihugu n'ubundi bemeranyije icyo gihe cyerekanywe, ikizwi nuko rero ari cyo nyine ari cyo kiri muri raporo bateganya kugeza kuri bagenzi babo bazahurira nyine muri iyo nama idasanzwe izoba ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa Ntwarante 2025. Kugeza ubu Uburundi nabwo burafise ingabo nyinshi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse amakuru avuga yuko ari imigambi yo kongerayo izi ngabo, ndetse abatari bakeya bavuga yuko babangamiwe no kuba ingabo z'u Burundi ziriko ziri muri iyo ngwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru avuga yuko nyine abanyagihugu mu Burundi ndetse na bamwe mu bategetsi bakuru babazwa no kuba leta y'u Burundi idafata ingingo yo gucyura izi ngabo zayo, mu gihe biboneka yuko iyi ngwano ubundi itareba abarundi, ireba ba nyir'ubwite bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kugeza ubu hari ikikomeje kugenda kibazwa, hari abavuga yuko mu gihe Burundi ndetse na Kongo nyine hari abavuga yuko Burundi n'igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda imigenderanire yosubira kuba myiza cyane, Felix Tshisekedi yaba ahuye niba n'akaga karemereye cyane mu gihe yari yizeye ingabo z'abarundi, ndetse akaba ariyo mpamvu yazishoyemo amahera menshi cyane. Bashimire abadukurikira ndetse n'abumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turaberamye ibindi bikomeje kugenda biravugwa.